igenekerezo rya 31/0 umwaka wa 2024 ikigo OBR cariketse impapuro zari zizanywe n'umwe muri bamwe bafasha abinjiza ibidandazwa kwinjira no kubirihira bamwe bita ba declarant. Izo mpapuro zibiri zemeza yuko uwo yaraje kuvugira yari yararishe ryakori baka imodoka ku mwaka zari zimodoka izi bakunze kwita Probox ifise imparati ya I-9089A. Hanyuma rero ico kigo kimaze kwikeka izo mpapuro ko zishobora kuba ari za magendu caciye kizihinyuza gikoresheje ubuhinga bwa none. N'ubuhinga bworoshe gukoresha kuko barazimurika nizo nutwo duhamagazo ngendanwa bita telefone musanzwe mufise, baca barabona yuko izo mpapuro ari za magendu. Uwo yarazizanye ni asanzwe afasha abinjiza ibidandazwa kubirihira no kuvyinjiza, yitwa Bakundukiza Adina. Rero ikigo caciye gikorana n'inzego zijejwe amatohoza nkuko vyama bigenda ku vyaha nk'ibi vyo kwiba ubutunzi bw'igihugu. Hanyuma amatohoza aratangura ahereye kuri uwo wa mbere yaraje kwerekana izo mpapuro za magendu, acarabandanya ku buryo hahavuye hatogwa inzu z'iyandikiro zimwe bita secretariat public zishika kuri zibiri. Ivyo vyaha izo mpapuro za magendu zifyaturirwamo. Inzu imwe iri hajya hafi nyene y'ikigo Otarako mu Ngagara, gisanzwe hasanzwe hanabera ivyo kuraba imodoka ko zikwije neza kugira zije mwibarabara. Hafi nyene y'umuryango wa kirya kigo niho iyo nzu ya mbere yandikiro ya Nimbona Samuel isanzwe iri. Hakaba hariyo n'umukozi wayo asanzwe amukorera ariwe yitwa Nishimwe Ivan. Bamaze rero isakwa rero imaze kuba muri iyo nzu, uyu mukozi Nishimwe Ivan yaciye yiyemerera yuko basanzwe bakora izo mpapuro za magendu, kandi ko na mwene iyi nzu ariwe Nimbona Samuel azi neza ko ivyo bintu babikora kuri iyo nzu. Hanyuma bahavuye bava ngaho baragenda gukora irindi isaka mu Carama ku nzu yandikiro nyene hakorera abitwa Hakizimana Hassan Bernard hamwe na Kijyababona Salum. Muri izo nzu z'iyandikiro rero haratowe ibikoresho vyinshi bikoreshwa mu gufyatura izo mpapuro za magendo, zaba vya vyuma rutondanya bumenyi bakunze kwita ordinateur, n'ivyo bikorana bijya bifyatura impapuro n'ibindi n'ibikoresho vyose bijanye bakoresha mu gufyatura izo mpapuro za magendo. Rero muri izo nzu abariko baratohoza bahavuye basanga hadakorerwa gusa izo mpapuro z'ubusuma za magendu zitangwa n'ikigo OBR, kuko basanze n'impapuro zitangwa n'ibindi bigo vya leta n'ibitari vya leta zihakorerwa, ko harafatiwe vyinshi nkuko mubibona. Twovuga bimwe mu vyo bahafatiye, hariho izo mpapuro zibiri zari zerekana yuko uwo muntu yarishe ayo mafaranga imodoka yose itegezwa kuriha ku mwaka. Hariho ibitasi vyerekana yuko abantu barishe amakori. Hariho za mpapuro z'imodoka ari bita carte rose. Hariho impapuro nka zose zitangwa n'igipolisi. Hariho impapuro zerekana yuko abantu barishe zitangwa n'igisagara ca Bujumbura na meri ya Bujumbura. Hariho impapuro zerekana amasirase y'imodoka, inyimu z'impapuro z'inzira bita passport. Zijya ntibarashobora kuzigana mugabo barazifata bakazicisha mu mashini hama bagaca bafata ahantu hari foto bakayikuraho bagashiraho iyuwundi.
bagaca babwira umuntu ngo iyi ni passport bamukoreye kandi iba ari y'amagendo. Mugabo gushika ubu passport ntibashobora kuzigana. Impapuro zerekana ko abantu bubatse biciye mu mategeko, impapuro zerekana ivyo umuntu ashobora gutwara, abatwara abantu arekuriwe gutwara, batwara abantu n'ibintu mwibarabara n'izindi. Ubwo n'ubwoko bw'impapuro za magendo abatohoza basanze zikorerwa muri izo nzu zibiri ziyandikiro. Hanyuma rero aba bose bakorera muri izo nzu, yaba uwo afasha abantu kwinjiza ibintu, bose bace bafatwa. Aribo rero tuberetse ngaha, tugaca ubigica gikurikira aruko baca barungikira ubutungane kugira ngo nabwo buheze ubahane bwivuye inyuma. Bano bantu ntitwoshobora kubaharurira amafaranga biba leta bakoresheje zino mpapuro. Nukuvuga hari abantu benshi binjiza ibintu bakoresheje izi mpapuro za magendo. Amafaranga yose ari kwinjira muri leta ntagire n'ifaranga na rimwe ryinjira. Nukuvuga hari abantu benshi bacibwa amande, murajya amande mwibwa muracibwa kwibarabara atigera ashika muri leta kubera kuko ibitasi vyatanzwe, impapuro zatanzwe zemezwa yuko koko abo bantu barishe ziba ari za magendo. Ubu rero mu bijyanye n'amatohoza twoshimira cyane ikigo OBR twama dukorana mu vyaha nk'ibi ivyo guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, ko ubu bageze ku ntambwe yo gukoresha ubuhinga bwa none mu kuhinyuza ko impapuro zerekana ko ibintu vyarishe zitanzwe ari za magendo cyangwa ari iz'ukuri. N'ubuhinga butagoye, mbere n'izindi nzego zose za leta, ibigo vya leta canke biba bikora twabo barashaka kubikora. Nukuvuga ni ubuhinga bashira muri telefone izo zisanzwe mugendana, hanyuma ubwo rupapuro umuntu aje kurukwereka ate ngo uruje narishe, ucufata ya telefone yawe ukamurikako. Umaze kumurikako ikikwereka yuko ari ugwa magendo canke ari ugukuri. Urumva ko n'ibintu vyoroshe gukora, baraba kimwe bita code QR, umurikako ikikwereka ko urwo rupapuro ari ugwa magendo canke ari ugukuri. Urumva yuko muri OBR basigaye badufasha cyane, basigaye bafasha n'abajijwe gukora amatohoza, kuko bonyene uno munsi bashira izo mpapuro za magendo bonyene baramurika bakabona ko ari ugwa magendo, bagaca basigara bahamagara igipolisi gica gifata uwo muntu, hamagisha kibana ya matohoza kugira ngo gishike aho izo mpapuro zikorerwa n'abazikora bose nk'uko vyagenze kuri iyi dosi. Iyo rero ni intambwe nziza igiye kuzodufasha kubana dukora amatohoza neza, tukanagabisha abazikora, abazikoresha n'abazerekana izi mpapuro za magendo. Barumva yuko ubuhinga uno munsi bwo kubiraba buhari. Nukuvuga yuko n'aba bose bagendesha impapuro za impapuro zerekana ko bazi kunyonga imodokari ari za magendo, ukoresheje ubwo buhinga biroroshe. Uba buri muri telefone, inyamirama biri kwibarabara ica iramurika gusa ikibona ko urwo rupapuro rwatanzwe ari ugukuri canke atari ugukuri. Rero abagikorera muri izi nzira bumve yuko ubwo buhinga buhari, kandi ko babone bafatiye kuri kano karorero kuno munsi ko abakoresha ubwo buhinga kugira basahura itunga ry'igihugu baheza bagaca bafatwa, hanyuma bagaca bakorerwa amadosiye n'inyamirama, hanyuma bagaca barungikirwa ubutungane kugira ngo bahanigwe iki caha gihambaye cyo kwiba, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu mu kuja gushira mu mifuko yabo amafaranga ategezwa kuja mu gihugu, kandi ari yaheza akagaruka igihugu yaheza akagaruka ku bene gihugu, niyo igihugu kiza kagarukana gukoresha mu bikorwa biteza imbere abene gihugu mu buzima bwabo bwa misi yose.